arabukamisha neza kandi akagwiza itunga biciye mu bwenge. Ntihagire umuntu yize atagira icyo ashora ntuze. Niyo ugiye gukorera naka vuga uti nashoye ubwenge bwanje. Umuntu hamwe aza kurondera ati ndakeneye umunyabwenge azi wanje, ukavuga uti je nshoye ubwenge bwanje, mukumvikana ungurira ngahe. Niho uzomenya bya bindi byo kuvuga ngo nukuja kudepoza. Oya, wewe umuntu wewe iyemere ku bwenge bwawe aze kukurondera mukiriranire uti ubwenge bwanje bugugwa ngahe. Ibwonko ntagire umuntu avuga ngo ngurumva ngo mpaho mbadahagaze ngo mpaho nicara. Oya, ubu bwenge bwanje ukagenda ukavuga uti we wa mugabo we urabona urafise imigambi muga ndabona yuko hari hagahaze jewe ku bwenge bwanje mfise uwo mugambi wawe wo kunguka. Agacabwira ati gute, ukabimubwira ati ngurira ubwenge ndabigukorera kufise umutahe w'amahera naje mfise umutahe wo mu mutwe. Twumve ko ivyo byose nivyo bitungisha. Ubu tuja kwiga kugira turondere umutwe w'ivyo tuzokora kugira ngo ujya afise umutahe w'amahera nawe ucuzana umutahe w'ubwenge hanyuma mushire hamwe twese rutera imbere. Iterambere mu myaka itarenga 10 muzosanga Burundi ari kindi gihugu atari ca kindi muzi. Hariho umuntu azafise urupapuro gusa aha atakiriyo aje agaca tumara amazi. Ahubwo turondere babikogwa bafise umutwe nibikogwa, kuko hariho abantu bagiye kurondera urupapuro je nita bafise urupapuro gwitwa ingaragaza bumenyi atari impamya bushobozi. Muri payeje dukeneye rero impamya bushobozi abashoboye bashobora gukora. Wewe ugivuga ngo nzanye urupapuro bakubwira ngo cy'umurongo ngurabona ngo kugira uwuce ngo tubaze tuje kuraba ngo gitabo ca Pythagore ngo ngene kimeze ngo yavuze uku ucumara amasaha 5 atarakimurakora. Ariko ubundi mubwira uti tugira uku acha uca umurongo ubwo nyene uti wabanye kugororotse ngo yagwari hagagoramye tugorore mugaca mugorora mu minota 5 mwamwaciye umurongo. Nico gituma mwagwarukamwe mubwire bajye bakiri ku ntebe y'ishure mubabwire muti wa mugabo uti nasoma ili niwe boss sio kusoma uwe omba. Gutyo uca wiga ushakashaka. Je nize druwa mugo basigaye bambwira ngo mbewe ngo buri mwe wabwigiye kubera iki ubushakashatsi. Narabonye umu engineer electromechanicien yari kwagirisha stage baza kwigiwe mu bushakashatsi bw'uburimyi n'ubworozi kandi we hagacazo gwaruka gw'aba engineer agronome. Yaya ndavuga nti engineer agronome asigaje kwiga uburimyi kwa engineer electromechanicien. Inyuma yanyu hariho ibigaba bavuze baremoroke ntimwemere ko basigara inyuma, ntimubemerere. Umwe wese yihintumbera ati ntegerezwa kuronka abo nanje nkwega. Tagura mu kwegera bajya batarakanura kuko nabo bazokanura ngo rabiraho mugende muraririmba rabiraho babura amatari muri ngaha mubwire abo ivyo bigaba mwavuze rabiraha nabo bazoca bigana bico bigenda neza.